nako ndakubaza none mukoreke ijya bukesha rega vyo kunega nugire bukebuke iki tubwire witonde none je ngira ndabateye ubwoba gaye banzu beze ndaje none nija kore sinabaze kubikora datwa umuhungu ama Bashaka datwarinda bahinda abavyeyi ntabwo bavyakiriye neza caranyirukanye none agiye iwabo narinzi Monna ikintu ndiko ndiyumvira ngira ndakikubwire ntikibari ico ubafasha kuzikuramwo cyane Monna ibiboro byanyu sinzi oya kwenye kugira ngo umva ronde icupa cyicaye kirimo umuntu direct kandi itari musigazi yaziwanye zimwe zaho mwahora mu Ziaporo ndamaka baba gawe ntabisiri mu ya vine reka wapi man jezi bisiri mu bindi bitandukanye byo mu munsi niyo mpamvu wabikuyereje byo mu buterere ino byayoroshe kugira nkiyo iki iye ino byayoroshe gukoresha nkiyo itari musi gihimbu gitango Eko none zose umva twe twakuze nabazishirira ngari twe twakuze dushaka ibintu bitworohera pari byo kuza gushira mu rugo nk'uko baza gushira ngaho nimba muze nimba ushyira mu isafuriya umuntu ashaka icyayi atura mu isafuriya gatatu Ngambwe no konzera niba ugomba gufata kawe Inganje mwibarabara nihisha abantu Yatuzobona umunsi umwe baza kudufata tuzosanga agurisha droge ntatabwe ibyo akora ubwo bwe n'ubwenda zana amahera agira ibishira ukeneye kumenya ibyo nkora cyangwa ukeneye kubaho neza wenda azi ibyo ukora niba utagupagasa hiyo kwa papa maheva nimba ine kwa bandi bose bakagupagasisha ndiga ndakubaza ikuntu ko twobaho neza bisigaye kumenya aho umuntu aba yakuye amahera ndikuraho n'umunsi waje gufata bizonda gute inde bazaje gufata wowe cyera ndewe dadi karibu odi mama navutse hagezera karibu mama ni sawa bagenzi banje bon appétit musi karibu kanzani arinzaragere amasaha mutarafungura chai uraziga Monna hahantu hanyu ntihagoye vrema nakwiye kubwira umutaximeni kujya nyine wambariye sinakubwiye none ko uroshe rero barakuzi ngo niko abamukobwa bana n'abahungu barabizi agataka nta ikindi kintu wari kuvuga amakuru y'imyezi hewe bakiri bato muragiye imana n'ukuri iyo mishatsi ni kwawe nako nagira ngo ndamuhanure none n'ibyo wasize ndabusengere ngiriki ndabwira ngo arakuze ibintu byose irimo mukama wanje no ku maboko mama uturabishiga navyo wova mugabo ko je mbona atavyo kagira nako nagira ngo ndamusengere akana ka apotre mama gasigara ka apotre mugabo rega nimba atangeso mbi bafise ntaco nga wemeye gute ngo ivyingeso je ko tubana nga tuhurira muri no nzu hanze uramenye ntavyo yasigaje amahereni ku zuru ku matwi hose nawe utabonye hewe hoho data wanje mbona mwaranse inzu yagutse se hamwe nasanga mupoperanira mu mwango umwe mwese mbona hariya hose hari muryango nkanini prema haragutse turashima ukuri kose je byose akazi mukora ngira ni keza ntutse
shaje wewe urabona ko kiyagiye harije naye nabakiriye nabafashije Munye nabo nibo barangiriye baraciye akeye barangiriye munye oya murakoze narinje mfunguye murakoze cyane oya nimutugayire mama oya nukuri narinje mfunguye nahe ntako ndakubaza none mukoreke ujya ukebukesha erega vyo kunenga nugire bukebuke iki tubwire witonde none je bwira ndabateye ubwoba gaye banzu heze ndaje ari nani yakore sinabaze kubikora datwa naye ndakubajije kuko bon en fait urumva ibintu yakora rero ubundi je suis un businessman 2 secondes ibintu akora ubundi ndaje atari mama natwirirwa turamubaza uko nyene twese none ukora iki birateye je sinzi igituma ugatekana ukicara ugatekana umugenzi wawe utazi uti atunzwe nini none mama nocanja hehe ko nafisi yonja ushinefone kanini ndababujije gufungura bose baragiye ngira batinya ivyo nyene je nanje ko misi yose Jehova ntibananyubaha baca banyishura nabi ho basi bavuze ati niza kuvuga nabi barahagurutse baragiye Allo birakora fundikira ntabona hanyuma yego udatonje ko bagenda kubazi Monna Monna warahindutse nguracari kagasazi kanje gatwenga karyoherwa kagize ikije nakuravye ngo biragoye nahora mu bintu bitoroshe na gato bijyana Ça va? Akome. Karibu. Ça va? Ça va? Umukobwa yitwa gutegaye. Kandi Mugenzi wacu. erega icara no gaha ntategera ko murambi bagutinye cyane kandi bazanye amasahani aba bahungu nta kintu na kimwe banakura ntibabimenyereye urazanira uyu mama wabo regasha n'amahoro gama Yego turakumwe. sana cyafise dusone no kuvuga rero n'abagenzi bawe gama ego akana kagenzi kanje hanyuma uyu ni baswa mugenzi we muganye njya mbere wenda mubonye bitwa gute Twaleza. Lesa Lesa mana tutuzina none ni utwonye generation 2000 ni atari ni sawa none ko munzindukiye bigenze Twitter turaba. Nika. Kubera. Mugenzi wacu afise ingwara. Arabonye gufasha abakobwa benshi. Singora nyabaki Amaze imisi ibiri muhira. Baramwirukanye muri bibiri. Urumva je sizigenda bigenze kubera papa babibona ukuntu. Kandi sinshobora kuguma ndamubwira aguma muhira uko nyene. none bamwirukanye kubera iki yabaye iki nibeke hano ene wakwivugera Yarungana. Urumva nagize ikibazo nico yitwa narakundanye n'umuhungu hama ndashika ndatwara inda mwahinda abavyeyi ntabwo bavyakiriye neza ca baranyirukanye none agiye iwabo nayinzira Monna ikintu ndiko ndiyumvira ngira ndakikubwire ntikibarico ubafasha kuzikuramwo cyane oya mama ivyo nobigira gute naje navyo nagize oya vraiment navyo nagize sivyo nuko numvise avuze ngo ngene uhora ufasha abandi bana oya uyunye naramufashije hanyuma ndagenda ku bavyeyi biwe ndamufasha kubivuga arabivuga hanyuma ndabatahuza yuko nyene ubona ko ujyanye nawe wambwiye igihe byashikira hanyuma barabitahura ngira niko bavuga ati barabonye example kundi muntu byashikiye hanyuma kuno ubuzima bw'abandanije mama ivyo numva je no bikora kameme
urakoze cyane kuko ingorane hari ubu ni ikiyago cabuze hagati y'abavyeyi n'abana. Abavyeyi n'abana ntibaganira, hanyuma rero umwana aramuka agize ingorane bigaca vyanka n'ingene yobibwira umuvyeyi wiwe. Kandi burya mama wawe, mama ni umuntu wo kugira umugenzi, kuko mama mu mahirwe no mu marushwa niwe bari iruhande yawe. We rero urumva waciye ugira ubwoba, kandi kirumvikana. kandi urazi ikintu cyama kibabaza mama nuko kenshi ibintu nk'ivyo bishika justement kubera ico kiyago kitaba ginahaye. Hari umuvyeyi yabashobora kuvugisha umwana, hari usanga ari ibintu bimwe bimwe agiye aririnda akabimenya. Urabona ko ari umwana akiri muto ufite imyaka ingahe gabo? 18. Ibaze imyaka nyene yo kurondera ubuzima, imyaka yo kubaho nyene. Nera ibintu none uyo yayiguteye arayemeraho nakimvugisha nashobora kwitaba nyenda muhamagaye nashobora kwitaba telefone nuko nuko nk'abana b'abakobwa n'ukuri ivyo bintu nk'ivyo nka example nk'iyi baba bakwiye kubikura nk'icigwa kinini cyane. Mugabo jewe cyane cyane umuntu ambabaje ni umuvyeyi yakwirukanye, kuko none kwirukana ngo barinde unda gutora umuvyeyi wawe nyene ari warinza kwirukana, uwundi yoza no mutima wo kigongwe kumurusha arahitsa akapfa. Ico cyo abavyeyi batiyumvira. None mama kumva bamwirukanye amadashobora kuguma kwa Keti, kuko urumva ko Keti umva yavuze ati mugenzi we yaje kwara bica bigenda gute? Oya nimba bibaza ko ngaha bo haba oya je nta mwana w'umukobwa abahungu nabo nizeje we nakakubesha. Oya naje ntavyo no guhanurasha we nimba waratimvye nyene mukabana gutyo ntagishike nagisaza. Jewe ni kubera nkuze barantinya kandi urumva nibampunyura nibangenderako. Mugabo nkaba anye urinze ubona oya no kubakirimbira ko nyene. Rero je uko ndabibona baziga je ndakeneye ko unyereka muhiri wanyu mvugane amaso mu yandi n'umuvyeyi wa mama uramufise tuganire maze ndamore ko ndavyumva mubabara afise ndawumva naje narawugize umwana atayishuri agatahanira nagahinda ku bavyeyi mugabo ico kugira so guca umutahanze, kuko hanze ashobora kuhura n'izindi ntamba nyinshi, ashobora kwita no mu byato kwitayemo. Nkuko nabanda bikubarira gutwarinda mu bisanzwe umwana muganira niyo ngeso y'ubuhumbu ntayajamo. Ivyo byo mu bahungu araheza akamenya ati amalimite yanje tubigarikira ngaho. Rero gawa naho nabonye untinya genda bisabye unyubahuke tuganire kandi uraziga Monna ndamutahana. Urana ko ufise ingorane ngene muhiri wanyu bariko bariyumvira ati wavuze iminsi 2 ko azomara iminsi 2 barinde ko no musataha nawe wabuze y'umujana. Je no munsi ndamuraza mugabo sindamutwaye ngo ndamutunge shaka ndamufasha ngene usubira mu muryango tuvugane na mama wiwe nyina ni wazomenya ingene abibwira se ko umukobwa kuri se biragoye ingene yo kwa abortation hi. Hanyuma ndizigiye yuko nawe nyina azovyura umutima akamwakira agifise ishavu rirerire nawe njenze wandamutunze. Hanyuma umunsi vyaturuye kumva ko umutima mubariye kusubira kwakira umwana azoheza mwakira ucutekana.